sa usigaye wubaka kumamagara ngo umukobwa ariko n'ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe gute? Kweri kubwa mbere utigera umpamagara uko ubu sigaye nyubahuka bigeze hiyo mutifu ngo nakazi. Okay, ninkomeze ndakwita be sivyo? Ninkomeze ndakwita ko ndagukunda ntagukunda bizoca bigenda gute? Sawa ubushatse kumbwira ko utankunda byari shafu ntabwo nari ndabivuze ko ndabikuye ku mutima ariko urazi ko ndagukunda. Ariko nawe ndakubwira ikintu kimwe wibuke neza ko ishavu ritubaka be sinzi ko ndagutahura basi ndakubwira ikintu kimwe ntabwo nkiri mu rukundo nka kera. Habaye iki? Ni igiki ntagikora? Bivuze yuko gerageza ubu uriko urabona ko ushaka kundutisha akazi kawe niko katumye utakinkunda. Ndagukunda ariko gusa nyine mugasi byatari. Ushaka nkora iki? Ntagikora. Bisa n'ukuri kurandusha mu mutwe cyane. Nyimba ushaka kutuja mu rukundo bya nyabyo gerageza ukore. Allô? Nsa. Yego, nanje nsa. Ahubwo nari nababutse. Kenahereye kuva mu gitondo ndakurondera telefone yawe ko tushobora kuyitsinda. Ariko je ubwanje vraiment ndananiwe. Basi ndakubwiye sindagukunda basi. Kwatanguye guhera. Basi sindi muri mudi y'urukundo. Okay. Nyambugu wawe gwaheze. Nditari gukoresha ubwo wanje. Kandi disi ko bizokunda. Sa urongeye kumamagara mu izina? Urongeye kunyubahuka? Please, CJ ntabwo ari jewe. Ariko kwereka abahungu mu mitsuko. Reka ndakubwira rino jambo. Kandi uzubitahura. Naryo ni nimba ndiko ndakubwira ko urukundo rwaheze muri jewe. Gerageza basi sivyo? Oya nari nakubutse umviriza ariko nemetse narakubwiye ko umuhungu unye yaramaze kuzana mu gisagara rero jewe icyo ntegereza gukora nyamba ari kumwe mu rukundo ndabikora neza kandi ndabona tubirimo neza ariko rero sishobora kuva kwihangira nihaye ngereza guhurira ababyeyi banje. Yego tumeze neza kuko bugeze bati ko dukundana. Gerageza ukomeze urukundo basi usubize muri mundo nk'ubwambere urazi ko ndagukunda byatari ariko nyene ubu ntabwo bikimeze neza nka kera ntabwo bikimeze neza basi nanjye birantira n'isoni ko ndikunda kugira amajambo sinumva ko ari jewe. Ngiye ko mbeshe kibonanye uhejeje kumbwira ko utankunda none urasubiyemo ngo urankunda kubera ko udashobora kumbwiza ukuri. Okay, basi urashaka nkora iki? Ni igiki umva nokora ndakuvuze mu izina urashavura mbe genda gutuza genda wicare wiyumvire ugerageze ukore amasure kugukunda kuko kiwe wanje urukundo rwaheze. Mwebwe rero mugume mwipanze webwira bajya abantu bawe bisaba ko mugwa mwipanze ko umwanya n'umwanya ndabaga gahunda ati bimeze uko hama ce ndabwira ukuntu tubigenza. Urabizi yuko je nashaka uburofa mu katsi. Yego ibyo nta kibazo sheri nyambo neza umbwiye ko urukundo rwawe rwaheze ariko rwanje ntirurahera. What? Wo nkunda wo reka ndi sire neza ko nzokora ibishoboka byose nubwo utazobimbwira ku muntu ndi sire neza ko uzobimbwira mu inzozi. Yes. Okay. Nivyo nari ntegereje koresha urukundo rwawe ariko nyine jewe I hate you. Sister!
nzanira amazi imwe uraho ryanteye yashugesha. Sawa, mwe muri redire hama ibiri tuzatuvugana ku telefone kandi ubuvuye. Sawa. Bra. So? Meze fresh. Kandi hawagera ndiko ndagufungira. Ni wokumva. Nabyaza nakora ni birato. Niho wari waravye neza nagufungishirije. Oya. Yaba nibona nako nabirato. Umuntu nzenya. Kandi hawari guca ugenda no mwibarabara. Naga. Nagufungiye. Oya. Esa. Shubifunga byari wafu. Kire kushani ho berera sivyo. Naho berwa Mbaka naketse. tuziri kure nyene nk'inzizi wanje. Ngo hino yakwicarane. Ziwawe zibiri. Korera. Mpatse. Nanyishura. Kwereje kutsekete. Mira, singenda dukorete n'abagira n'abagitetse. Neza. Cyane. Sinza gusaba urazavyemera. Ari ibintu bihari ndabiguha bidahari ngo biro. Ivyo ngenda gusaba insuzi kuvuga ngo ni bidashoboka canke ngo ni bidahari. Sabi nka gusaba. Ndiko ndabibonesha n'amaso yanje. Arivyo bona rurabiro. Bra. Saba mvuga bwo kubikubaza. Kubabazi. Hasi umukunzi. Wenyarutsa wagize byombi kandi wanabejeje. Gusa rero njye ndakubwira ese umushitsi mukanya kandi uwo mushitsi sishaka yuko uza kuduraza kuduca hejuru ugenda ukabona arashitse. Genda muri chambre yawe ukora ibyo wagomba ukore wige yamba wiga hama jewe nyine ndagukeneye uza kuguhamagarira. Njye ni ikibazo cyo nyine wagiye wumbatse kose yakuntu waciye ku mpande uca ku mpande nanumva kandi nk'ikindi kintu cyoba kiremere wagira umbatse akantu gatonya nk'akarya nce nta mukunzi kwisi. Wow, baryoheye. Bon. Numbeshe. Wow. Ndumva ni bon. Noroyimbagije aho kugira. Ndagusaba ikindi kintu. Kubera ikintu runaka Simaka umubona. kimwe urazi ko ndakumvira agenda mcumba cyangwa ndakora ibyo nakubwiye. Nuko rero mete wenyarutsa kandi umusizi aza gufungura kandi sijya kuryama mu ijoro. Turi nta kibazo. Ntakibazo. Agikora. Ntakibazo gishoboka ndagikora. Sikoba. Okay. Again, turabakoze kosine. Ndagenda gusaba ikintu tubyara cyane sibyo. Wirigura mbyarutsa buri munsi. Buri munsi Ako rero soma n'ibyo tukamenya kumva nakandi. soma ha kugira ngo mbone uko
ko nkubona nyumviye ubusa kweri so reka ndabyizere azasoma undi munsi wowe ni kuvuga uza guca ugenda mu cyumba ukurayo amatepe uzogenda neza nta kibanza sawa rero we kuma nyarutsa hama uraba ibindi ukora kugira ngo azongera kuza wamaze guhita turi kurakora cyo kandi gasubiye no mu nzu mama ngo azogusoma undi munsi mama ngo bimeze ukuntu uriko kina TikTok byagenze gute sister usiga wivugana nk'umusazi ivyo birakora bawe reka ntibikandabe okay sister wahishije nahishije biri ku meza genda ufungura Brown yafunguye ari he sinibaza yitavye telefone agiye hariya hanze sinzi muhuye mbega cyangwa duhuye okay agiye ku kazi sister muri misi kumenga wahindutse nyumvira nahindutse gute ryari nagusanze wicurikiriye ndavyihorera uri kuriyumvira cyane ese ndakubaza sindaheza kuvuga wanje na wewe ukeneye ko tubisangira sore dusangira ibibazo sister sindaheza kuvuga okay tuze tubahana basi mu buzima okay na cyane guko je nije ndi mukuru nawe uri mutoyi wategerezwa kunyubanga mukuru wawe sister nyumvise n'amajambo ryari nagusanze wicurikiriye uri kuriyumvira uri mu vyumviro birenze uravyibuka kujya munsi navyo nibuka n'umunsi naho ngo azonsoma undi munsi none ivyo birakuraba azonsoma nyene ubona ariko ndapfa uramuzi urara utazotubira wa mukobwa utazogwa mu byuko mu gutatezwa so sindakwinjirira cyane aka kanya ivyo sivyo byari bizanye ngaha gusa ahubwo ntangajwe n'amajambo ariko uravuga ariko ndakubwira sister sinshaka kutumaramara mu muryango wacu muri quartier baratuzi ego batuzi nk'abana b'intungane ariko nkasasa abantu uzontetereze sister byose bagutera indabazi kuri ibyo bintu ngo vy'amabizo ngo bazo gusubira iki bagusoma nenda kubaza ikintu ubu wewe ni unkunda ni ukunda ubuzima bwanje gusa uko je nikunda je nijubona ariko shaka kugutwara mbona afisinda mbona ndiko nditwara nabi sister ewe je ndi muntu sister ndi umuntu mukuru sivyo ndi umuntu mukuru ivyo ndabizi ariko nyene murakoze ku nama nziza muri ko mura sivyo baziwe ko twikundani ndabizi turakundana ariko ivyo nabandi ko ndiyumvira nibaze ko atari ivyo okay rero genda ufungure hadapfuye inyana genda ufungure cyane barantwenze kwinda urenda nzashindaye mu mazi nzashindaye umuntu no kusoma tansoma undi yonkundi ibindi no vyimenyera sha namu urukundo gusa Yesu yagira tansoma Hello? Oui. Urameze neza? Meze neza nawe? So, je ndameze neza. Uri mu biki? Ndi muhira? Turankumbura? Ndakumbuye cyane. Oh, okay. So, nani ndagukumbuye ariko nyine. Hello? Oui, ndikunda kumva. Ibintu ngira nkubwire nibaze ko ubitahura. Tibiki?
umutima usinye sinashimye ko woza mu maso yanje ko rero nshobora kubikubwira ugasanga birateye ingorane. sa nibiki ko nteye ubwoba ariko bice bisaba ko nabikubwira kuri telefone. kubera iki ariko ntukagire ubwoba kuko n'ibintu bisanzwe. tombe 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 kota tombe tombe sinavuga ibyo ntazi kuko nawe urabizi tombe 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 kota tombe tombe Okay, mbwira. Ndazi neza ko nkunda kandi cyane. Ariko nanjye umutima wanjye nturi kuranyemerera kugukunda. Sa? Uvuze gute? Ubundi umunsi amajambo nakubwiye ujya munsi ndibaza ko watahuye. Sindiko ndagutahura neza. Sa? Nyine byananiye kugukunda. Mana ni iki gitumye mpeba nagukoreye iki habaye iki umutima wanjye nturi kuranyemerera kugukunda ubundi we nta kosa nari mufise fe oya ariko nyine ningere ndagukunda koko urabyubahutse sorry nizere ko ateje mu bari gamu gihugu cy'Uburundi kandi ateje n'umuhungu w'Igitega jenye no urukundo rujaho rushaka kubera iki ronderera handi higundi mukobwa mu bundi mu reka je nawe tubihagarike kuko nosanga ndiko ndakoresha fe mpagutse n'ijambo nokubwira kandamuhanagurire ndabihanagure neza hamwe niyo byambara azobona yuko byahanaguye umuntu nyine adasanzwe natankunda mara yanje zoba ariwe kandabihanagure neza nariyemeje yuko nzokora ibishoboka byose kugira ngo abone yuko ndamukunda kubera iki umemukiye kuko kubera iki izo message umaze iminsi unyandikira umbyizi nyandikira ngo sheri shushu bazo vyihoze ya ariko wumve ko tutabanye nabi twabanye neza buri gihe kuba tuvanye je nawe sisi bomotse kandi sicyo bikorotse ya rekera kumbwira amajambo nkayo umutima wanje urababaye ariko ntukababare cyane ndazi ko bigoye kwakira kandi bayi turasubiye cyangwa turasubiye banyuka halo Ibiki kutambwira sa kuno namukunda ari ukurira kubera umuhungu tutanje sije Kega mbwiza ukuri ukurira kubera umwana w'umuhungu yego mwaravukanye ko
ko ntigeze mbona uri kurakura musuza ngana wo kugihe mama na papa bapfa ubu niho wumva umengo worira Jenda hajisanzwe yukurara n'inzi ngo nagahinda k'ikindi kintu wowe wagize iki kibazo yukurara kubera ishinzi y'umuhungu atana umwanya yaguha umuhungu ataguha n'umwanya wo kuvugisha ari wowe makumurondere oya mugabo nivyo rega bitegeza kubabaza wowe nyene kubera niwe wamwihoma ko wamwishira ko atarukeneye uwumva woje imbere y'amaso yanje ukarira unera agahinda nkaho umengo ni ikibazo kanaka wagize baririmbye nta kintu kiryoshe nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu. Umva rero umuti wabonetse, Henko Sound ni studio iri kubica bigacika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making, voice recording, mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe. Muri Henko Sound tukaba dukora kandi ama publicity, dubbing na sound tracks ku bakora amareresi, ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro canke gukoreshwa ibiganiro. No tubafitiye Henko TV ibamenyekanisha. Tukaba dukorera mu ntara ya Gitega, mukamufuza ico mubaza mutwakure kuri 61 46 84 48. Henko Sound ni jwi ry'u Burundi.